nitwa Joyeux Blaise Ntabareha, nkaba ndi umwe wa pasiteri wo muri New Beginnings Church, ariko kandi nkaba nagira ubuntu bwo kuronka iyerekwa muri 2003. Iyerekwa nibaza ko benshi musanzwe muzi ishirahamwe ryitwa Inganji, Association des Artistes Chrétiens du Burundi. Ntigera menyera n'umusi warimwe ko imisi yose Imana yabimishurira bishasha kuvyerekeye iryo yerekwa, bigaragaza ko atari igiwanje ariko ari ryayo. Nagira ubuntu bwo gusaba kuba umukozi kugira ngo ndushirizeho mu gihe canje, dans ma génération nkora ico ntegeza gukora. Après moi il y aura d'autres qui viendront bazobandanya bakora ivy'Imana yabateguriye. Yesu ahabwe icubahiro. Hama ndi umupapa w'abana bane, wa mbere afise 13 ans, wa kabiri 9 ans, wa gatatu afise bientôt 6 ans, hama wa kane ariwo wa nyuma par la grâce de Dieu afise bientôt imyaka 2. Abakobwa babiri n'abahungu babiri, bakuru n'abahungu, abakurikira n'abakobwa. Amen. Icyanzanye uno munsi hanini si ico, nogira ngo dusangire ivy'umwami w'abami yaduteguriye kuno munsi. Umukate uno munsi bambwiye ko dupartage, ndashimira d'abord le privilège uburongozi bwa Jazzy Team. Barangiriye ubuntu bantera iteka kugira ngo mbe mu bigisha buno munsi. Ndakunda kwigisha mu vy'Imana yampaye, ndazi ko yampaye impano yo kwigisha, ariko kandi nshobozwa nayo gukora bijya nkora byose bw'icubahiro cayo. Rero uno munsi muze kwakira isahani n'abateguri Imana yanshoboje kugira ngo ndabategurire. Nous allons partager sur le leadership, entrepreneuriat, hari akandi kantu nimvise mwe mu yarandongoye kongerako, et gestion du temps. Leadership, entrepreneuriat et gestion du temps pour les musiciens chrétiens. Alors mfise umwanya atari munini cyane nifuza gupartager namwe sur ce thème. Ni thème yagutse, voilà. Tugiye kwiga kuri thème ivuga leadership canke uburongozi, entrepreneuriat, kwiyungunganya mu buzima, ama na la gestion du temps canke ukujera neza umwanya. Mu Kirundi ni gukoresha neza umwanya. Twebwe nk'aba musiciens chrétiens, voilà. Objectif y'iki cigwa idufasha twebwe nk'aba musiciens kugira ngo dushobore gutahura neza ko tutari aba artiste gusa, ariko kandi Imana yaduhaye kuba bakevyi b'impano, umwanya n'ama opportunité atandukanye Imana yaduhaye. Yesu ahabwe icubahiro. Quand on parle d'un leader, quand on parle entrepreneur, n'umuntu agera umwanya, ivyo biratugarukana ahantu twumva ko turi responsable. Nous avons reçu une responsabilité. Yesu ahabwe icubahiro. Iyo responsabilité ntushobora guhabwa responsabilité utahawe ibikoresho by'icyo uzokoresha. Yesu ashimwe cyane. Rero kuba musicien kwawe, gukora vya bindi byose ukora, canke gushaka kuba umurongozi, gushaka kuba umu entrepreneur, uvuga ngo uri umukevyi, ari ivyo uba wahawe, kandi ivyo uba wahawe uba wabihawe n'uwaguhaye akazi. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo tuvuze akazi hari icyo twita cahier de charge, hari ivyo uhabwa gukora. Iyo umuntu afise akazi aba afise ivyo yahawe. Rero impamvu y'iki cigwa tuzare twebwe aba musicien tumenye ko tutari ibishomeri, ariko dufise akazi atari kuba umu artiste gusa. Haleluya. Nous sommes des intendants de temps et d'opportunités que Dieu nous a confiés. Turaza gusoma muri Efeso 5:15 gushaka kuri 16. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ego. Mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Mugura uburyo mubwiza, kuko iminsi ari mibi. Mwavyumvise? Aha ni Paulo ariko arandikira abanyefeso. Ariko ndagomba tubihindukize gato, sabe Jazzy asure kandi adusomere. Ou cette fois-ci il y a adressé kuri audience turimo ngaha. Uwabwire comme si wori Paulo uri kurabwira les musiciens. Très bien, biriko biraza nuko nyene nshaka. Birinde cyane uburyo tugenda. Twoye kugenda nk'imburabwenge. Ariko tugende nk'abanyabwenge. Muze murasurinya. Tugura uburyo. Tubugwiza. Ego. Kuko iminsi ari mibi. Ni imisi myiza. Ni bande bashingira nayo ko ari imisi myiza. Donc c'est contextualisé n'ubu turimo. Sinzi ko mwavyumvise. Jazzy yako aratubwira twebwe aba musiciens uno munsi nuko bene data aba musiciens ngo tugura uburyo tubugwiza kuko imisi ari mibi, kandi ntitube imburabwenge. Uno munsi rero abana bako arifata nk'abantu b'imburabwenge. Umuntu w'imburabwenge bisobanura ngo ni umuntu atariko aragenda atazi ibiharimwo n'ingene akwiye kuvyifata. Yesu adufashe cyane. Ndagomba nabibutse ko quand on parle du temps, donc racheter le temps, ariko arababwira ngo tugure uburyo tugira gute tubugwiza, duhachete le temps. Nta muntu afise umwanya wo kubaho éternellement ngaha kwisi. Dufise umwanya uri limité. Aho mose arafise umwanya wiwe yagenewe wo kubaho. Ariko uko biri kose, uko uwo mwanya ungana, ari urasabwa kuhacheta, kumenya ingene umaximiza la gestion de ce temps-là. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba nababwire ko umunsi wose Imana yaduhaye icyo twita les 24 heures. Ni bande bafise 24 heures ku munsi? Oya, hari abafise 13, n'abandi bafise 12, n'abandi bataravuka.
Chaque jour, Dieu nous confie 24 heures. Nk'umu-entrepreneur, ikintu cyose utegerezwa gutangurirako, utangura kuri iki? Umuntu akora yiyungunganya mu buzima abakeneye iki? Au départ, abakeneye iki? Kivuge neza, nico nyene kivuge n'ubushizi bw'abantu. Capital, abakeneye umutahe. Mbega umutahe turawufise mumbwira kimwe mu bigize umutahe twahawe. Chaque jour Imana yaduhaye umutahe ukomeye cyane witwa umwanya. Naguha amamiliyari n'amamiliyari, ariko ntaguhaye umwanya byo gupfira kubusa. Uno munsi hari abantu batakifise umwanya, mugabo amakonti yawe yuzuye amamiliyari, ariko aya mahera ataco abamarira. Sinzi ko mubitahura. Donc ce qui est plus important twotahura au départ iki cigwa no kumenya kwanza ivyo twahawe imbere yuko tumenya ivyo dukeneye. Un bon entrepreneur, un bon leader, un bon gestionnaire de son temps akwiye kubanza kumenya ce dont il a non pas ce dont il a besoin, ahubwo ce qu'il a en possession. Kimwe mu vy'Imana yaduhaye novuga ko gifise nka 70% y'ivyo dukeneye pour être productif n'umwanya twahawe, kuko uwo mwanya ndawukuyemo ngo ibisigaye byose ntaco byo kumarira, ariko ibisigaye byose ndabikwatse nkaguha umwanya ibindi byose biriyalinya. Yesu ahabwe icubahiro. Turi kumwe dès le départ dutahurana kuri iki kintu, nta numwe adafise ico ategerezwa kuba afise kugira ngo atangure. Nuvuga ngo twese ngaha turabakozi, kandi kimwe mu vy'Imana yatangiye kuduha yaduhaye icyo twita umwanya, kandi tugiye kucinjiramo cyane twisanga turiko turabona ko nagomba ndabwire ko Bill Gates afise amasaha 28 ku munsi, ntayo nawe ufise. Amen. Turi kumwe. Un capital égal pour tous, mais que seuls les sages savent investir pour porter du fruit. Le leadership et l'entrepreneuriat chrétien commencent par une bonne gestion de son capital. Ni ukuvuga iyi ni capital Imana yaduhaye twese, kandi twese ayiduha ku rugezo rungana. Mugabo umulidere mwiza canke uburongozi bwiza n'umuntu akora canke entrepreneur mwiza w'umukristo akwiye gutangura kumenya ngene kwanza akwiye kujera iyo capital Imana yamuhaye. Yesu ashimwe cyane. Nako nabwire capital ubundi ntibayijya. Capital bagira gute? Barayivyaza umusaruro bakaronka benefice, hama nimba ari deni wasavye comme capital ucugira gute? Dafite inkuru nziza muri kano gatondo. Ndababwira ko capital Imana yabahaye yitwa umwanya, ari umusi muzoyisubitsa. Mwari mubizi? Uyikoresha nabi urikoresha neza ari umusi uzoyisubitsa. Uno musi Jackson umuvyuye aze akore vya bindi yaho arakora, mwaza ko bishobora. Il a déjà rendu son capital. Raila Odinga yerekwa gupfa, uwo mubwira ngo agaruke kubera yasimaze gusubiza capital, ntibigikunda ko ashobora kuba productif. Nagomba bibutse ko capital mwahawe muteza kumenya ingene muyikoresha, kuko hari umusi muzoyisubiza. Niko mbwira abande aba musicien, abane tubihoze twe twirabe kuri twebwe. Le premier capital Imana yaduhaye umwanya, si yo gusa n'amatana dufise. Naho ukwibagira byose umenye ngo hari ingwati wahawe, hari capital wahawe, hari umutahe wahawe witwa umwanya, kandi uwo mwanya urasabwa kuwujera neza, sinon ça va être ibintu bikomeye cyane. Rero duhere kuri point ya mbere, leadership selon le cœur de Dieu. Ni adressa kuba musicien. Turaza gusoma muri Matayo 20 kuva kuri 26 gushika kuri 28, havuga ngo quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ubundi tumenyere mu burongozi mw'isi batwereka ko umurongozi ari umuntu atwara abandi, ari umuntu ari à la tête, quelqu'un qui domine, ari hejuru y'abandi bose. Ariko dusomeka icyanditswe cyo muri Matayo 20, 26, 28, turabona akararo keza ko mu leader spirituel. Yesu ahabwe icubahiro. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ushaka kuba mukuru muri mwebwe agire gute? Akorere abandi. Iyo duvuze uburongozi bibliquement parlant, tuba turabwiga kugira gute? Terme tumenyereye iyo ngabana mu gisagara uba uhamagarirwa kuba umuboyi cyangwa umuyaya w'abandi. Wa mwanya wahawe nka capital ntukoreshe pour bâtir ton empire, ntukoreshe kugira ngo ugendere mu mitwe y'abandi, ahubwo ukwiye kuwukoresha icyambere usabwa no kucika umugozi w'abandi. Ne 24 heures si ukwiyumvira ko abandi bagiye kunkorera, ahubwo no kwiyumvira ingene ngiye kubakorera. As long as nifuza kuba umulideri. Un bon bassiste, c'est pas quelqu'un qui joue de la guitare basse ku buryo abantu bose babona ati ewana uyu ndowe nani wetu. Oya, ahubwo babone combien ivyo ariko arakora biza vyubaka ubuzima bwabo, biza bizana impinduka mu buzima bwabo. Sinzi ko muntahura. La perception d'un bon leader ni umuntu abona ineza y'abandi gusumba ineza yiwe. Umumusicien mwiza si ubona ivyiwe ariko biko biragenda neza, ahubwo abona ingene ariko araba araterera, agira une contribution ifadika pour le bien-être des autres. Abica bikemura cya kibazo nashitse pastor ariko arishura ntibambona, ifo banipatie kama banipatie sitafanya, muca mumva ko iyo ni manque, ni ubutakaje ta responsabilité. Turi kumwe. Iyo wanse gukora icyo utegereza gukora, kubo gukorera abandi, kuko kubakwa n'abandi kw'abandi
ngo kubera inyungu zawe uba umaze gutakaza responsabilité yawe kandi ujya mwanya utaye un jour tu vas rendre compte kuko ni kapitale wahawe nta n'umwe yanditse ikete ngo ahabwe iyo kapitale Imana yaguhaye umwanya kugira ngo ukoreshe pour le bien-être des autres pour être un serviteur pour les autres Yesu ahabwe icyubahiro turi kumwe biriko biraza ni ukuvuga ngo ushaka kuba mukuru akorera abandi hama le leadership biblique n'est pas la domination mais l'influence par le service. Un musicien leader inspire et élève les autres cherchant la gloire de Dieu et non la sienne. Very important. Ni ukuvuga iyo tuvuze uburongozi uburyo bibiri twigisha twifatiye kuri iki cyanditse twasomye bidufasha iki bidutahuza neza ko iyo tuvuze umu leader musicien selon la Bible si umuntu aganza abandi si umuntu ari à la domination aganza abandi abagendera ku mitwe ahubwo ni umuntu azana influence mu buryo bwo kubakorera apana gukorerwa. Turi kumwe? Un musicien leader inspire et élève les autres. Umu musicien w'umurongozi afasha abandi kandi abera icyitegererezo cyiza abandi aba une source d'inspiration nziza ku bandi kandi ikimugaragarako cyangwa motivation yiwe ya mbere no kubona icyubahiro cy'Imana kigaragara mu byo ariko arakora byose gusumba icyubahiro cyiwe. Turi kumwe? Akana mugasurinye il fait tout pour la gloire de celui qui l'a engagé pas pour sa gloire. Nakene ko zagweza ikicigwa twihana dusaba Imana tubabarire Yesu ahabwe icyubahiro kuko amatravail yose dukora ibi bintu byose duko turakora ama energie yose dufurnisa kugira ngo dushobore kuba impeccable no kuba meilleur kenshi biri centre kuri egocentrisme byubakiye kuri twebwe apana kubona icyubahiro cy'Imana. Mbega ry'amasaha umara mu ijoro uri kura travail motivation yawe ibari wewe cyangwa ibari icyubahiro cy'Imana ibari kugira ngo utese wereka abantu ko muri iyi generation ni jewe ndiyo top cyangwa ukene kugira ngo ntanga ikintu kiri excellent kiri perfectionné kimeze neza kugira ngo bimenyekane ko ari Imana yonyine kwiye guhabwa icyubahiro biciye muri izi mpano zanje. Turi kumwe? Benshi batravaya neza kugira ngo baronke amagigi idenariyo zize ku bwinshi pako basiste mwa hivi pako batere mwa hivi unenda ujya niwe nkeneye muri live recording yanje ugatravaya motivation yawe kugira ngo uje ahantu abantu bose bakurondera bakubona. Niba ndafise iyo motivation ndazi ntimoduza hejuru ariko ndazi ko twese niko tumeze bugati Imana dufashe ubyango byemera si tunayuana lakini yega nanje ndumu musicien papa wewe suko musicien we siko nabambia benya tuishi ivyo biye turabizi ni intambara tugwana buri munsi twama dushaka kugira ngo abantu batubone Joresi yari abatigira travail pendant 17 ans ariko aragira umuziki kugira ngo bimenyekane muri iyi region. Mbega ninde muntu mwigisha neza umuziki ahari izina rya mbere tangura kuza abende Joresi siyo baba ariko inyuma y'inzira en fin de compte inyuma ya byose usanga uri urubaka inzu ku musenyi ariko igihe cyose wiyumvira kugira perfection ton œuvre kwiyumvira kwagura no gukora neza mugabo ubona icyubahiro cy'Imana sindakubesha wowe urushizaho kudisparesa hama Imana ikaparesa muri wewe kandi nawugira iyo ni soko ikomeye cyane yo gushigwa hejuru plus ushira hejuru Imana plus wifuza ko abantu babona Imana gusumba wewe wisanga bariko barakubona. Sinzi ko muntahura muriko murabitahura atari kubera uvuza cyane neza naho ubikora neza mugabo ari kubera ivyo uvuza biri mu buzima kuko celui qui vivifie ce que nous faisons c'est bel et bien le propriétaire de nos talents wabitushizemo ni wabiha ubuzima. Turi kumwe narakomeye ngo siyo muri muko nabavuruga ni ukuvuga ahamagarirwa un musicien leader inspire les autres arashira hejuru abandi sivyo aranabarera akabainspira akabafasha ariko kandi motivation yiwe ntabikora kugira ngo amenyekane ko ari we yakoze ibintu bikomeye ahubwo motivation yiwe ari kugira ngo icubahiro kigaruke kwa nyeneco ari we Mana. Yesu ahabwe icubahiro apana icubahiro ciwe. Exemple tubona ni ya Yesu le plus grand leader d'office
yarafashe umutamana wiwe arawambura kugira ngo yoze ibirenge by'abadisiple biwe. Muribuka sene yabaye gushika naho Petero avuga ati no quand même maître wacu anyuze ibirenge ngogo nije wo kukoza. Hama munyuma avuga ati emera ndabikore kuko c'est une leçon, c'est pas par rapport yo koza gusa mugabo ni hari cigwa nifuza ko mumenya. Ndi murongozi wanyu mbwa ntegereza kubakorera. Ushaka kuba mukuru muri mwebwe nakorera abantu. Petero avuga ati sasa kama ni histoire ya hivyo ifo nikoshe tu mwili wote. Nkubiti douche kabisa guhera hejuru. Voilà. Donc on iki un leader, si Jésus, Dieu qu'il est, yeme koza ibirenge by'abantu yaremye mu ishusho yiwe. Kandi bajya zijya ntumwa ntibazi ko ari la première génération. Ntibavukana na Adamu, ni génération ya sinzi ko noyita. Haci ama génération menshi. Imana yabaremye. Iyo yoza ibirenge bya Adamu twobitahura kuko niwe sekuruza w'abantu bose. Ariko Petero Yohana, génération siyo kama ni ya millième génération. Imana yabaremye ikazi ikaca bugufi kaboza ibirenge. Quel genre d'humilité? Yesabwe cyubahiro. Nous sommes appelés à servir pas cette génération seulement. Hari ama génération menshi ari imbere yacu, hari n'ari inyuma yacu. Ariko umutima dukwiye guhamagarirwa nk'umulideri. Nukubona ko ivyo uri kurakora bitafise impact kuri aba muri kumwe gusa. Ariko abakwitangiye n'abazozi inyuma babone ko wabaye umukozi mwiza wabakoreye. Yesu abwe cyubahiro. Turi kumwe tubandanye. Voilà, exemple ya Jésus iradufasha cyane kugira ngo tubitahure neza. Reka mvuge gato ku caractéristiques a caractériza umu leader musicien chrétien. Icambere umu leader musicien chrétien ateza kuba ari wo twita umu visionnaire. Iyo tuvuze visionnaire, il voit plus loin que la scène. N'umuntu atabona ya podium, ahubwo abona kure y'ya podium. Abona la transformation Imana ikeneye kubona mu bantu bayo. Ntabone ari kuri scène ariko aravuza bass cyangwa ariko arafata microphone aririmba, ariko arafata baguette zibavuza batterie. Ahubwo abone icyo Imana iri kirabona mu bwoko bwayo. Abe nka Dawidi ariko aravuza inanga yiwe, amadayimoni yari muri Sauli yacahunga. Abone impinduka ziko ziraba mu kibano. Yesu abwe cyubahiro. Hapana kwa abantu batambata magusa banezere, leo ulitufurahisha kweli. Leo ulipiga batterie hapana blague. Oya, abone impinduka ziriko ziraba tangible zifadika. Ababoshwe babohoka, ibimuga bimuguruka, ibitangaza n'utwumiza bikoreka. Abatarihana bakira Yesu bagahinduka. Ndorazi gushobora kuvuza gusa abantu bagahinduka. Abagwaye kanseri bagakira kubera amavuta ari muri iyo touch ya keyboard. Ubone kure, c'est un visionnaire. Ntabona podium ya indi zimwe zigezweho zo hanze muri public, hari ama light atandukanye. Oya, abona hirya y'ivyo. Abona impinduka ifadika iri mu bantu b'Imana, iri mu bwoko bw'Imana, muri communauté. Yesu abwe cyubahiro. Ntiyibona ariko aravuzanya n'abantu bakomeye ba Don Moon, ewana na Reves kumoya, nzondiwe ndiko ndavugiriza batterie. Ugezweho ninde nibwira abadoni muniko ni ba generation bacu abagezweho ubu ni bande ni tubesha nazi ko mubazi umu artiste wa gospel agezweho mu isi yose ubu ninde reka tubwire tube abakera generation yacu hari bande ba Don Moon Baron Kenoli ba Darlene bande na bande Ken Franklin oui bande ni bande aha hiyo ni generation ya hari imbe sasa ba leo mnatani danganya kama mubayui Drive is green. Drive is green. Kama hiyo jina nuko isubiramo n'ikibazo. Ntabandi muzi. Ba dancing. Muko nasikia hiyo majina. Hama kwacha ureva siku moya, ma vision. Ni kujiona siku moja niko napiga na dancing. Benedat, un leader musicien nakwiye kubonaho ahubwo akwiye kubona inyuma y'iyo scène. Yesu abwe cyubahiro. Un visionnaire. Icyo ni cyambere kimuranga. Icya kabiri ari intègre, intégrité. Sa vie parle avant sa voix. N'umuntu afise ubuzima buvuga gusumba ijwi giyiwe. Iyo ndiko ndakuraba sindakubonamo gusatana n'umuntu avuza neza n'umuntu aririmba neza n'umuntu azi gucuraranga neza. Oya, ubuzima bwawe buravuga cyane gusumba amajambo ushobora kuvuga. Ubuzima bwawe buravuga cyane gusumba intoke zawe. Ubuzima bwawe buravuga gusumba ya expertise ufise muri kicange kiriye. Turi kumwe. Aho mose azari evaluwa, uzuri amanota bega kuri kijya cyambere mbega no visionnaire yerekwa yaje rigarukira kuri scène canke riri inyuma ya scène irarengera scène ndi intègre ubuzima bwanje buravuga gusumba amajambo mvuga gusumba ya touch yanje. Icya gatatu arangwa no kuba serviteur. Iyo tuvuze serviteur no kuvuga ngo il élève les autres ashira hejuru abandi gusumba we yemera kuba umusuku w'abandi akorera abandi. Icya kane n'umuntu ari discipliné. Il maîtrise ses émotions, ses paroles et son emploi du temps. Iyo umuntu ari discipliné bisobanura ngo ibigumba vyiwe arabijera. Sivyo bimujera ariko arabijera. Sivyo? Hama aramesura même ses paroles. Navuga ivyo ari byo byose. Sivyo gusa n'umwanya wiwe awukoresha neza. Aho nico turavuga umuntu ari discipliné. C'est lui qui ne se dirige pas lui-même, ne peut diriger les autres. Iyo utari discipliné biragoye gufasha abantu. Muri discipliné harimo disciple. Tu peux jamais changer d'autres babe aba disciple. Mugihe nawe utari umudisciple. Kuba discipliné bisobanura ko uba wemeye kuba umudisciple. Yesu abwe cyubahiro.
kuba umudisiple naho bisaba iki? Bisaba ko umuntu aba ari azi ivyajejwe akabikora neza. Turi kumwe, amaîtrise ses émotions, amaîtrise amajambo avuga, hama azi neza no gukoresha umwanya wiwe neza. Haleluya. Kuri ico c'umulidere musicien chrétien, novuga ko n'umuntu azi guserva neza son équipe, ari ponctuel mu ma répétition. Ni bande ba musicien bashika neza ku mwanya muri répétition. Aho munapiga ma showbiz. Mi kama si Afrika répétition itaanza. Répétition ni 17h lakini mie hata nikienda 18h batanichunga tu. Ni bande barabikora. Bavyita ku marka présence. Bamenye ko ntaraza. Hama bamenye ko nshitse. All eyes on me. Sana inge nani anafika. Mubise kuri piano. Izo barakora vuza nibiki. Mubise. Umulidere musicien chrétien mwiza nakwiye kuba umuntu nk'uyu ni nyankamugayo mu byo babavuganye n'abandi vyose. Iyo nangike turayifise mugabo Imana idufashe tuwe exemplaire. Igena ndongo yo worship team mu Nyakabiga kera ça fait des années nageze guhana aba musiciens kubwiyo ngwara. Tatu ba petit vraiment bavuza ba Marke murabazi Kibamba ba no kuri basse. Yari equipe vraiment iryoshe. Aba petit miss yose babaza bacere muri repetition. No mu gikorane umunsi ndabwira muri repetition tumviriza mutaje ku mwanya muri repetition no mu gikorane mushike ku mwanya ntimuzovuza bakajoza ni blague gati kandi rero worship time niyagaze kuri mwebwe erega mwe mudahari Imana irahabwa icubahiro Imana irarinahazwa Imana irabadohe kandi ubwiza bw'Imana buramanuka neza bijya muvuza ni vyiza mugabo mutabikoze amabuye arahaguruka akabikora ico gihe bibaza ngo ni blague baracererwa muri repetition bati rero murazi kine bizogenda dimanche nje nzorongora worship kandi mwese nta numwe azovuza bakajoza ni blague bakaceka ngambe munaceka ngoya mutaona tena ubwiza bw'Imana buzokwiye exprima ku rwego budashobora gutahura. Ico gihe nta acoustique twa dufise kuri église candagena ntondera guitar sèche ndayitira candayizana dimanche urani yo risque nafashe mugabo ati je prends ce risque pour éduquer ces petits là bamenye ko it's not about them, it's about the kingdom of God. Nibihagaze kuri bo bihagaze kuri nyene igikogwa kandi bajya abantu ntibari hajya ku bwanyu bari hajya ku bw'Imana twe duke kubakorera turi hajya kugira ngo tubakorere Yesu ahabwe icubahiro. Ico gihe rero candafata umwanya ivyuma biri hajya ama instrument yandi yose yarahari bazi ngo mwite Marke mwite ngate mwite fulani boss icara hariya natwe tubakorera no munsi Yesu ahabwe icubahiro. Piano nta muntu yayivugije basse nta muntu yayivugije battery nta muntu yayivugije agati rero tugira tunina hazimana like never before turatangura sinzi indirimbo yavuye ati mwe mwera wowe ndongora nafata gitari nkavuza ko nkumva gusa game aho turi numvise irikiranderanje nayo naca nshira hasi ewa na makofi twarahimbaje Imana twaraninahaje Imana ku buryo natwe twibagira ko n'ivyuma bitariko biravuga. Nabona umukecuru wari aterura intebe ayikorera agenda gutya ubona ko hari ubwiza buteye ubwoba kishaka ibicigwa kuri babaganga ega si mwebwe ni privilege mwagiriwe n'ubuntu mwagiriwe guserva ubwoko bw'Imana rero ntibihagaze kuri mwebwe bihagaze kuri nyene igikogwa mwe naho mutobikora wowe uramenye ingene abikora mu ntege zacu ni ubushobozi bwacu buhingurirwa cabaye icigwa nous avons passé 30 minutes ata instrument nibivuze kiretse aho gitari navuze usigara numve game ariko ubuzima bw'Imana bariko baratema mu shengero ry'Imana amacha ndabicareka umunsi kurikira wa repetition mwabonye naho mugenda burundu Imana ntizobura abayini nahaza n'abayitazi n'abayicubahiro baca batangura kuba discipline depuis ico yabati bwa bundi tora twibaza ngo keyboard kama yapiga bita bitakwa nagoma nakubwire mwene data uri ngaha utasuye ta responsabilité comme il le faut Imana izogurutsa amabuye ariko umenye ngo wa mutaye wahawe au départ uri kuragenda kandi uri kurawukoresha ariko hari umunsi uzowubaza ya saha wateza gukorera ubwoko bw'Imana wari uri mu biki ubaza ko ça va passer inaperçu amasaha yose dufise Imana yafise ngaha kandi hari umunsi izotanga rapport ewana jeudi woko ku station kule mu cumba cako bangine bako mu worship mu église bati aha wari he est-ce que urakora cyati ngindi wateza gukora nk'umu leader musicien chrétien Imana idufashe cyane amen. Turi kumwe arabari bafite umugambi wo kutazogenda gusenga sinzi kirute mufise ya pendant la semaine ariko Imana igukangure umenye ko ni privilege uhawe kugira ngo ukorera abandi Yesu ahabwe icubahiro. Donc ateza kuba ari umuntu aserva son équipe ari ponctuel mu répétition asutena les autres ministères hari abaza kuririmba hari abaza gutamba hari abaza kugira iki uri umusicien chrétien uriho apana kugira ngo ubereke ko ari wowe kirumara ahubwo kugira ngo ubafashe ubashigikire muri zo mpano Imana yashize muri bo. Si ivyo gusa n'umuntu ari capable canke yiteguye kugira gute kwigisha les jeunes musiciens umukozi umulidere mwiza wa musicien n'umuntu yitaho iterambere ry'abandi
bagusumvye apana bakore nk'ivyo ukora ubaha ivyo ufise byose wivide ushika ahantu uvuga uti ntaco ntabahaye ntaco nabimye mfise ivyo mfise byose Imana yamaye byose nabibahaye kandi buka ko kera eglise yacu uno musi murafise facilité yo accéder ku vyuma facilement twebwe byacu ari gihe babika mu vyumba by'abantu amagira ngo ugire accès kuri instrument ya eglise utari muri chorale centrale cyaba ikibazo abamisye bari bahari ico gihe baraduha amacorvée muravyumva bagira repetition ahantu mu kihangare hanze basora ivyuma badusaba kubaterura amabafle n'amagira ngo ujya mwanya bataratangura repetition kugira ngo dukoreko niko nasema migani babatu mwe mukona saa zote aho babingira kubivuza twege baratwirukangana ndibuka umunsi umwe Mark baramwirukanye ari ikora badutumiyemo agapetisho gihe kari kiri gato kambaye ikabutura afashe base yaramusumba kuko yaravuza neza turamuga ati weko tusaidia hapa hama umumama wo kuri eglise aje muri ico gikorane bari badutumiyemo akabonye gafashe base yaradututse unako podium wisi kutufezeresha kwe kari kambaye kabutura unaleta watoto hapa mu gikorane cha Deboha mu malezane 98 kuzana agapeti nkaka mu rusengero bumva ngo bavuye muri feka unumana ko tumara amazi ndibuka pastor Akiri mukuru wiwe acavuga ati leo unabakimbiza abo batoto akikesho mtabahitaji twari muri persecution bivanye peut-être no gusuzugurwa ingene tubatungana ariko muri twebwe harimo ubuzima harimo kumva kuri turi prêt guserva nitwasaba déplacement nitwasaba kugira ngo ba cachet professionnel mututiriye mu enveloppe hivi uno musi muzobazwa vyinshi bene da generation bwira mweza utuzobazwa vyinshi nasho muzokwireguza turi kumwe sitoki nyumbani kama siaona mulimikashe 150,000 mbone message tana chafata motonze ndibuka à l'époque twava mu Nyakabiga turenda Kanyosha mu gikorane wadutumiye atana ya bisi dufise aguru tukagwanirwa gushika hakiri kare tutabashetaga sasa mwanasema ngo nakatala kwenda jia déplacement nzohagara mbweti mie baba Mungu asidanganye mimi nenda Kanyosha Haleluya tureke kwigira babei chini n'abantu basaba ikiguzi ariko babei kari batawiye ico bagizwe n'Imana n'abantu baba biteguye guserva abandi ushaka kuba mukuru akorera abandi ni warindira ko bagukorera kugira ngo ukore bisobanura ngo uko kapeti jouer turi kumwe ako mwagasurinye bagwaye déplacement si bibi mugabo ni cyo umutima wozirikiye kugira ngo ibe igitoro cyo kugira ngo ushobore gukora Yesu adufashe cyane turi kumwe twigisha abandi bakiri bato tubahe ivyo dufise vyose kuko nitutabibaha hageze umunsi wo gusubiza ya kapitale twahawe yitwa umwanya bizogorana no kuvuga ngo ivyo ushoboye no munsi nuko ugifise ya kapitale umunsi izoba récupérer bizoba bihagaze vyose nitwa gutwara ku mpanda hari ya bizoba biheze rero maximise ton temps vide toi sohora ivy'Imana yagushizemo vyose ubihe abandi d'autres générations Yesu ahabwe icubahiro ça c'est un bon leader musicien leader musicien mwiza suwibika kw'ibintu ahubwo icamenye no munsi agwanira kugisangiza abandi de génération kugira ngo bigende neza Yes adufashe cyane mwani majambo leadership ni responsabilité avant d'être privilège twarahawe responsabilité nk'aba musicien kuba uzi gitare kuba uzi kuvuza icumi cyacu cyose c'est une responsabilité washizwe apana ngo privilège iyi ni kituma banyubaha banyemera oya aho kiriho gira ngo umenye ngo hari icyo usabwa gukora bwira mweza uti hari icyo usabwa gukora ile kuyuwa gitari sana ile kuyuwa piano sana kumwa kumenya battery cyane ni responsabilité turi kurongera kuko hariho benshi bakeneye kwakira ivyo c'est une responsabilité mbere kumva kumengo ewana le meilleur batteur ya capitale do Bujumbura ni naka oya icyo sico gize ubwa mbere kize ubwa mbere nuko uburi wuzuye kugira ngo uzurize impange z'abandi canke abandi batararonka sasa mu ijambo rimwe nico twovuga mu bijanye na leadership résumé no kumenya ngo un leader musicien chrétien no muntu ari tayari gukorera abandi Yesu abwe icubahiro kamvuge gato kuri entrepreneuriat hamacho tubandanya mwandike Matthieu 25, 14, 30 nitwa kwasoba kubera umwanya mugabo ni inkuru zitaranto hama Imana numu investisseur spirituel chacun a reçu un talent nuvuga ngo kubera Imana numu investisseur yarafashishira mu muntu wese talent yaramuhaye talent muri musique muri chant composition administration n'ibindi byinshi Imana rero irindiriye ko tugwiza ivyo twahawe yabiduhaye à l'état brut yabiduhaye bikiri brut muravyumva ikene ko tubimultiplier tubikoresha kugira ngo vyaguke ikikeneye rero en retour c'est pas seulement en argent mais en impact croissance et influence ikene ko tubikoresha kenshi arige twibaza ngo iyi mpano y'umuziki Imana ashize muri jewe ni kugira ngo ndonga amafaranga oya pour votre information l'argent c'est pas notre finalité l'argent c'est l'un des outils Imana yaduhaye ibikoresha Imana yaduhaye abantu roko barakora
ntidukorera amafaranga ahubwo dukoresha amafaranga. Subiramo uti sinkorera amafaranga ahubwo nkoresha amafaranga. Abantu bakorera amafaranga rero muri ko munatakaza intumbero. Turi kumwe? Icyo giye kuba muri mindset zacu. Icyo dukorera ni giki? Dukorera Imana pour apporter l'impact, l'influence n'impinduka positive mu kibano. Ese abwe cyubahiro. Amafaranga nayo ni umukozi. Namana akarero niko navuga ibi bintu. Abantu batatu baze ngaha bihuta. Forever generation in Jesus Christ. Okay. Uyu amafaranga jahajya. Hama uyu mwasomye ngaha forever generation in Jesus Christ. Uyu niwe ntumbero yacu genda hajya ba. Ure n'umukozi, musicien. Turi kumwe? Ure kugira shike hariya arakeneye amafaranga, sivyo? Nk'igikoresho. Mugabo igihe cyose uyu abonye iki comme finalité, hindukira korera amafaranga. Uri kuja ngaha mbwa korera amafaranga. Kurikira amafaranga. Amafaranga nawe muhunge kuko ariko aratintumbera. Mukwepe. Nuko bigenda igihe cyose twiyumvira ko turi abakozi b'amafaranga, tuko turakorera amafaranga. Amafaranga turayarondera hakuyashikira kadukwepa. Birumvikana. Nagoma ndababwire ko nimwaba muri ko murakora amafaranga pour votre information nta muzopfa murongo. Ça c'est biblique. Proverbe 23:4. Gerageza guparaphrasa havuga ngo ne te fatigue pas à courir derrière la richesse. Cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant même qu'on ait eu le temps de le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler dans le ciel comme l'aigle. Ngo ni wirushe ushaka kuba umutunzi. Ngo reka no kubita ku mwanya uvyumvirako. Ngo amafaranga cyangwa ubutunzi ngo burambara amababa bukaguruka mu kirere nk'inkukuma. Ngo buzokamangana utaranabushikira. C'est ça au fait. Umumizise yiyumvira ko gukora amafaranga a travaille pour avoir de l'argent byama bigenda gutya. Mbe amafaranga wahagaze. Yarushe nawe ucurareka. Nuko bigenda. Ariko rero lo contraire. Uyu amaze gutahura neza icyo Imana yamuremeye akamenya ko ivyo yamuhaye c'est pour apporter ce changement Imana ikeneye kubona icubaro cy'Imana mu ishengero ryayo mu bantu bahaye abantu bakabohoka bagatabagwa kurikira hariya goal arakeneye amafaranga icyo amafaranga akora azamwiruka inyuma musaidie afike bana mupe nguvu mwabibonye abantu bakeneye ko amafaranga aza n'abantu bari focused ku cyo Imana yabaremeye. Amafaranga azariruka kurondera kuko naye azotanga raporo y'ingene yakoze. Yesu abwe icubahiro. Abakeneye déplacement kugira bakorere bazoba nka ya example ya mbere. Ariko abakeneye kubona impinduka Imana izana mu isi biciye mu vy'Imana yabahaye nk'ingabire nk'impano amahera azozayiruka kugira ngo ashobore kubashikana ku cyo Imana yabaremeye. Yesu abwe icubahiro. Turi kumwe? Merci beaucoup. Reka tubakomera amashi. Alors, Dieu est un investisseur spirituel. Chacun a reçu un talent. Nous pouvons musique, chant, composition, administration et divinités. Le Seigneur attend que nous le multiplions. Il attend un retour, pas seulement en argent, mais en impact, croissance et influence. Izere zimana iteze kubona uruko akoresha impano yawe. Nukuvuga ngo ufashe iyo mpano yawe ukayibika kubera atamahera yabonetse, kubera akadeplasement katabonetse, kubera kashe professionnel itabonetse, ubusa nk'umuntu yafashe minenegwe don Imana yamuhaye ama opportunité cyangwa wa mwanya Imana yaguhaye en capital wa ofishije ubusa. Turi kumwe? Ni kuvuga ngo l'entrepreneur selon Dieu voit dans chaque don une opportunité de servir et d'impacter. Il crée, il innove, il développe et planifie. Un entrepreneur selon Dieu n'umuntu abona mu mpano Imana yashize muri we akajya ko gukorera abandi apana ko abandi bamukorera akagerageza kuzana ibintu bishasha kuvumbura ibintu bishasha no kudevelopa ibintu bitandukanye no kugira planification y'umwanya wiwe. Le musicien entrepreneur rero cette fois-ci akora iki? Icambere il développe son don. Apana kugwa mahera sinzi aho twacumvikanye ko ara développer son don. Donc aragira ama formation ama répétition mu buryo buri excellent arageza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abe excellent mu kwa ciwe. Icya kabiri ara créer de la valeur. Donc arakora ama album, arakora ama événement, arakora gufasha abandi, mentorat, arakora production n'ibindi byinshi. Icya gatatu arabatisa une équipe. Nuvuga ngo ntakora wenyine sinyamwigendako. Araha agaciro ivy'Imana yashize mu bandi. Akumva ko ari fier no gukorana n'abandi. Donc aragira collaboration na atari mu ntumbero yo kugira competition. Ntarushanywa. Ahubwo araha agaciro ivy'Imana yashize mu bandi akabona ko biri complémentaire ivy'Imana yashize muri we. Hama icya kane aragera des ressources financières, relationnelles et temporelles. Uvuga ibijanye n'uburyo aramenya nabijera neza. Ibijanye n'imibano arabikora neza, ariko kandi n'ibijanye n'umwanya arabikora neza. Turi kumwe? Comme application, apprends à monétiser ton art sans perdre ton intégrité.
gukoresha kubyaza umusaruro mwiza impano yawe si bibi, mugabo ntutakaze ya integrite yawe, ntutakaze bwa bunyankamugayo bwawe canke bwa bwizigirwa bwawe, kuko ari umunsi uzotanga rapport. Ube stratégique muri plan de travail yawe, mu objectif ufise, mu vyerekeye no kwifatanya n'abandi, réseautage, hama wevite la paresse spirituelle et artistique. Aha benshi muvuga ngo ama-église abahembe, mugabo narabaje ikibazo umunsi umwe ndi Ngozi, umutipa ambwira ati none twebwe nka twebwe twama turiye kuri église, kubera iki mutatwiyumvira abapastori kugira ngo muduhe n'agasabuni basi. Cyane ndamujana mu buryo buri pratique. Mbwira wowe bakuri église amasangaye ku munsi, usa amasangaye ku munsi 24 heures, twese twahawe 24 heures, sivyo? Hama ubakuri église amasangaye, atangura kwiyumvira kuwa mbere ubakuri église amasangaye, kuwa kabiri, kuwa gatatu yiretrouva mu ndwi afise amasaha ashika kuri 168. Église ayibamwo apene afise 21, asigaye amasangaye 140 quelque chose, 127 ibintu nk'ivyo. None ayo masaha yandi yose uri mu biki, uri kurakora iki? Arabura inyishuro ngo ati rero ikizokubeshaho kiri muri ajya masaha utazi icyo uri kurayakoresha. Hama ya masaha uri kuri église ni opportunité yawe Imana iguhaye yo guserva. Mpereze kuri iki, la bonne gestion du temps. Nkuko twabisomye muri Banyefeso 5:15 na 16, ariko kandi no muri Tesalonika ba mbere 4:11 harafise icyo babivuga ko ukoresha pastor yakivuze, gerageza ukoresha amaboko yawe, ntube paresseux, ntuvuge ngo église guhembe amasaha 120 utazi icyo ukora yakoze. Hari amasaha 8 y'akazi umuntu wese afise ku munsi, amasaha 8 ayo rero ni Imana yaguhaye comme capital pour toi. Hama ya 16 hari 8 yo kuruhuka, hari n'andi 8 yo kubaka no relation. Rero ajya amasaha 8 yo kuruhuka, nimushaka kubesha, nimushaka ko akuronsa kagasabuni, gerageza urabe icyo uri kurayakoresha. Mungu atusaidie sana. Turi kumwe? Gestion du temps. Psaume 90:12 aravuga ngo enseigne-moi bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mutwigishe guharura iminsi yacu yo kubaho kugira ngo dushobore kumenya neza ingene havuga gute mu Kirundi? Aha. Ego. Voilà. Iyi ni isengesho rikomeye cyane umwanditsi wa Zaburi yasenze. Ya capital twige kuyikoresha neza. Le temps est ton premier capital entrepreneurial et il est non renouvelable. Uwo mwanya wahawe ntibazokongera undi mwanya. Uheze uzobuheze. Bouquet yawe si bouquet illimité, ni bouquet iheze amamega gahera, c'est fini. Rero il faut kumenya ingene uyikoresha neza iminsi ufise. C'est une ressource spirituelle, un capital identique pour tous. Urafisa amasaha 28 comme des grands leaders et artistes de ce monde. Twese dufise mwanya ungana. La différence se fait dans la manière de les utiliser. Dutandukanira mu buryo tuko turabikoresha. Ibintu bitatu ukuri gutatu tuvuga ku cerekeye umwanya. Icya mbere, le temps c'est la vie. Mal gérer ton temps, c'est mal gérer ta vie. Umwanya wawe uriko urawufata nabi, umenye ko uriko urafata nabi ubuzima bwawe. Icya kabiri, umwanya canke le temps c'est la semence de ton futur. Imana yaraguhaye umwanya nk'imbuto y'akazoza kawe. Uyikoresheje nawe uriko uratakaza akazoza kawe. Le temps c'est une mesure de ta fidélité. Umwanya ni igipimo cawe c'ubwizigirwa bwawe. Ndabona abansikiye ngo aca wowe biha umwanya gusa. Mu Cyongereza nabo ngo time will tell. Umwanya ni igipimo c'ubwizigirwa bwawe. Turi kumwe? Hama ari amakosa atatu dukunda gukora cyane. Ikosa rya mbere ni le désordre. Turi mu kajagari bene data. Imana idufashe. Icya kabiri ni la procrastination. Canke kuvuga ngo nzobikora neza, nzobikora hirya ejo. Aho uriko urakoresha nabi umwanya. Icya gatatu les distractions. Ibidusamaza. Ibidusamaza ni byinshi, turasamazwa n'ibintu bitandukanye. Hama principe biblique zidufasha. Icya mbere c'est planifier ta journée avec Dieu. Nkuko nabibabwiye au départ, ntitwiyizi ariko Imana iratuzi. Iyo utanguye umunsi wawe uriko urapanga neza nayo umunsi wawe neza, ibintu biragenda neza cyane. Il faut planifier ta journée avec Dieu. Hama icya kabiri ugaprioriza l'essentiel. Mbega nibiki vyankenegwa nkwiye gukora kuno munsi. Icya gatatu, tu travailles avec excellence. Ivyo wapanze kuri uwo munsi ubikore neza cyane, apana kubikora wikurayo. Icya kane ni éviter les comparaisons. Ntubikore uri kuraraba naka, bikore nka wewe kuko wowe uratandukanye na naka. Alors, comment bien gérer ces 24 heures? Les 24 heures, icya mbere nakivuze ni prioriser selon la mission divine. Imana ikiragufasha gupanga akarere k'umunsi wawe, igufasha par rapport ya vision cyangwa mission yagushiriyeho ku isi. Aha nta muntu yaje guherekeza uwundi, kila mtu ari kwiyapa comme un missionnaire. Imana yaturungize ku isi kugira ngo tugire icyo dukoze. Hama icya kabiri ni planifier et discipliner son emploi du temps. Ico kiracari defi kuri twese kumenya ingene ujera umwanya wawe, ya masaha 28 yawe ingene uyajera. Hama icya gatatu, éliminer les voleurs de temps.
hari abasuma b'umwanya, amarigara, ibintu bitafise akamaro, amafilme adutwara umwanya n'ibiki. Ibyo byose no kubishira ku ruhande, ibintu byose ubona ko biza bigutwara umwanya wawe. Investir dans la croissance, gerageza witange, ushigikire canke winvestisse mu bijanye no gukura, gukuza iyo ngabire yawe n'ibindi. 2 Timothée 2:15 arabivuga, hama déléguer et collaborer. Gerageza urungika abandi bagire, ukorane n'abandi, habeho ubusamane n'abandi. Donc, ukwiye kwifixa 3 priorités quotidiennes. Définir un temps pour répéter, prier, apprendre et te reposer. Le succès artistique est la somme de petits efforts réguliers. Abantu bataruhuka ku munsi murakora icaha. Bwira mwenza ati nimba utaruhuka nturi umuhizi, ahubwo uri ikigaba kandi Imana izokiguhora. Hari abantu bafashe ubuhizi miye. Antuka nje ku munsi njya mu masaha si ubuhizi, ahubwo n'ubugaba. Imana izobikubatse. Reka se nuhereza ndabaha proposition de répartition de nos 24 heures. Nagerageje kwiyumvira. Nababwiye ko umuntu wese afite amasaha 28 ku munsi akamukandike. Ari amasaha 8 wahawe yo kuruhuka. Andika mu manote yawe ati Imana yarampaye amasaha 8 yo kuruhuka ku munsi. Mu yandi majambo ni ntayaruhukamo nzobibazwa. Hari ayandi masaha 8 Imana yaguhaye kugira gute yo gukora. Nta citwazo cyo kudakora. Turafite amasaha 8 yo gukora ku munsi. Mbe murazi ko tugisigaranye andi masaha menshi. Amaze kuba amasaha ngahe? Amasaha 16. Aho twaruhutse neza cyane. Twakoze neza cyane. None andi masaha 8 nayo cyatuyakoze iki? Iyindi série y'amasaha 8 c'est pour bâtir nos relations. Ajya amasaha 8 subi nyuma gato, amasaha 8 yo gukora, c'est ayant comme motivation de contribuer pour le changement positif dans notre communauté. Il faut gukora utaviza amahera, aho gukora urubona impinduka nziza mu kibano cyacu. Yesu yabwe cyubahiro. Niko nafa design for which purpose? Si ugira ngo ndonka amafaranga, ni ugira ngo nzane impinduka nziza mu kibano. Ndiko ndavuza umuziki, si ugira ngo nuzuze Porsche yanje, ugira ngo nzane impinduka nziza muri environment ndimo. Yesu yabwe cyubahiro. Niyo purpose y'abajya amasaha 8. No munsi rero abantu ntibariko ba productive kubera iki y'amasaha 8 yo kazi aratonda ku kazi mugabo mu mutwe we hari ibindi. Nico gituma vyoroshe ko aja kuri WhatsApp mu masaha y'akazi, vyoroshe ko aba distrait ari kuri filme, umuntu araza imbere yiwe ngo amwakire. Sinzi ko bimaze kubashikira. Ukaja kwa muganga ugashika urukura jigumira muganga nawe yibere kuri ugwaye gute? Heza kanya ngo mbe wavuze ko ugwaye gute? Wavuze ko uyumva gute? Hari umuntu yigeze kunyandikira kera ngwaye nari ngwaye malaria, achandikira ngo 6 comprimés à la fois. Ico gihe twanywa ibinini vyitwa chloroquine, cyafata nini dutandatu icyarimwe. Cyangwa bitako nakandi kamwe ka paracetamol. Nari mfuyi, nishwe nande. Yibere mu vyiwe, ore kwandika 6 par jour, 2 mu gitondo tubiri saa sita no mu ijoro, achandikira ngo 6 alafu. Nanje babatu muganga yandikiye umuti, ndagiye nanywe mu gitondo saa sita nange kumva amaso ariko ariyugara, mbona butanguye kwira. Kugira nkire nasubiye kwa muganga handi ikintu bandabuje amata y'imfyufyu kugira ngo yice bwa bukari bwa ya miti. Sino nari mpfuye nishwe nande naba abantu batazi gukoresha neza ya masaha 8 y'akazi. Turi kumwe nasiye nivo. Uyo ni muganga meba mizisiye bikwaye ile masaha ya kazi. Andi amasaha 8 c'est pour bâtir nos relations avec icambere, bâtir avec nos relations avec notre Dieu créateur. Ico nico kiri primordial. Amasaha 8 yawe prochainement naronka kanya tuzoyagabura nayo aya masaha 8 ariko icambere cyo umuntu adafite umwanya wo ku munsi apana dimanche. Mimi naombaga dimanche, je suis sérieux. Iyi kona gitangura saa 3 je saa 2 mbanashitse. Oya. Iyi programme niko ndakubwira si indwi. Niyo ku munsi ni 24 heures. Il faut que ufite umwanya wawe personnel n'Imana yawe. Prière, méditation de la parole de Dieu, lecture des livres religieux constructifs, suivre des outils audiovisuels bibliques zigufasha n'ibindi byinshi. Ama hariho kandi na bâtir nos relations avec nous-mêmes. Hari abantu biyibagiye. Mbega ntimuzi ko imibiri yanyu ari iki? Ari ingoro za mwemwera. Hariho kubaka ubucuti bwacu n'Imana muri amasaha 8. Hariho kandi kubaka ubucuti bwiza cyangwa imibano myiza na twebwe nyene. Kwitwararika kwitaho. Ngo misi kwagi na apeti, misi kulagi. Ukandi naho no kubita inseme nafungura. Uriko urakora icaha. Ni wiyiteho, ni ukuna musore. Mungu kutama energy ngo hangubise kamwe gusa. Ngo hapa na 48 heures ndamaliza. Ukuna uwa kandi uzobibazwa. Diabete uri kurisamburirako. Ameje ni wagwara mana nkiza. Wende uri bizisamburi wisamburiyeko nk'impene. Gira mwenza uti ni wiyiteho. Mu masaha 8 ufise ari amasaha yo kwitaho. Ari umwanya wo kwitaho. Hari umwanya wa sport, hari umwanya wa relax, kuja ukiyaga ata kindi kintu ufise kwikara tu ku mucanga ukaramvya par jour.
wewe chumbwira chaque jour uja ukiyaga wa muri rafreshi tous les jours wa muri mushasha hapa mama washa kwa bazee juu ya nini hamutaki kupumzika mutazeka arimo nigeze kunchokoza ngo none wowe ufite imyaka ingahe mwe mu myaka ingahe mwebwe mundaba 30 niko na miaka ngapi 25 msiangalie hapa mwe muniangalie hapa niko na miaka ngapi James imyaka 45 navutse 1980 le 30 ahandazi ko igena kwiza imyaka 18 98 ari abatari bwavuke muri mwebwe ni benshi nane mubona nsa n'umuntu ashaje ariko rero biriko birononekara kubera indiscipline ntegeza kwihana par rapport à ça kwitaho nkagira sport nkagira umwanya wa relax nkagira umwanya wo kuruhuka erega si icaha urabifitiye umwanya Imana nawe utegekanje ku bwawe Yesu abwicubahira si cyo gusa nous bâtissons nos relations avec Dieu notre créateur avec nous-mêmes avec notre entourage nous kuvuga notre famille restreinte élargie nos amis et connaissances abantu tubarondera umwanya jewe narihanye kuza ndavuga ngo nta mwanya mfise kuko umwanya ndawufise ahubwo ndawujera nabi abana banje barankeneye umugore wanje barankeneye abo tuvukana barankeneye kandi uwo mwanya ndawufise chaque jour muri 24 heures ndabafitiye umwanya ninawubaha kizoba ari ikosa kuri jewe Imana idufashe cyane cyatahuritse iyo ni résumé ya no 24 heures ngene twiye kwijera none umva umwanya tudafise w'ikirenga turafise umwanya ukwiye nivyo voilà ndiko ndagira entrepreneuriat siniyumvira jewe kuduza amakonte yanje ahubwo niyumvira icyo ndiko ndamara pour cette génération no kuzokurikira hama bazoza mu nyuma bazomboneka akarorero atari kubera fisa amakonte yuzuye ahubwo ko nabaye umuntu yabaye akoze icyo yateza gukora mu gihe ciwe kandi kubw'ineza ya twese Yesu abwicubahiro reka nangirize ngaho Imana ibampezagirire kandi bambera umugisha no kuvuga ngo akakano iyi equation muyandike temps plus talent plus discipline égale impact durable temps umwanya uteranje ko impano canke talent ugateranya discipline imyitwaro myiza bitanga icyo twita impact durable ibi twabishira mu ngiro bizana impinduka kuko Imana yaduhaye ibyankenerwa byose ntaco tuzokwireguza ibisigaye umwami Yesu abamezagirira